Abakenyezi bahurikiye mw'ishirahamwe abakenyezi twiteza imbere muri quartier Gasenyi basabwa kuba umwe biteza imbere bongere birinde urusaku. Vyashikirijwe na Amos Ndacayisaba umukuru w'umutumba Gasenyi zone Rubirizi komine Ntahangwa intara ya Bujumbura aho ku muhingamo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 29 Ntwarante umwaka wa 2026 bariko bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi kuri uwo mutumba. Nta mukenyezi aba umunyakabare kuko mu kabare niho hava za ngeso zazindi na zazindi. Abakenyezi haguruke mukuru. Imana yatanze ingabire isabagire twese dushobora gukora kimwe, uwurima aje kurima kandi arimwe n'umutima ubikunze, worora yorore n'umutima ubikunze, ubudandaza adandaze n'umutima gizere. Abakenyezi tubahamagara kuja ku kivi mukore kugira ngo mwiteze imbere. Abakenyezi tubahamagarira gutanguranwa mu bikorwa vyose kugira ngo muba imbere kuko murashoboye. Abakenyezi tubahamagarira kugira ubumwe. Umubanyi wawe ntagende gusa impuzu zuzuye garderobe canke portemani. Umubanyi wawe ntarara inzara wewe urayifunguye. Wumve yuko uraje ishinga no kuba imboneza harya nyene Imana. Umubanyi wawe ntaguma atotezwa n'uwo bubakanye ngo reke kumutabariza. Igikurikira tubahamagarira kuja mu rugamba rw'iterambere. Utujambo mugabanya amajambo muje ku kivi. Ibirori bikaba vyatangujwe n'urugendo rurerure rw'abakuye aho bita kwa Busigo haruguru y'ikirimba c'umukuru w'igihugu gushika mu Gatsimbiri Gasenyi ya mbere. Ninete Ciza arongoye iryo shirahamwe akaba n'umwe muri batanu barongoye umutumba mu ntwaro yamenyesheje ko ari akaryo ko kwigina umunsi mukuru w'abakenyezi ari naco gituma bakoranye nk'ishirahamwe abakenyezi twiteza imbere muri quartier Gasenyi. Yamenyesheje kandi ko iryo shirahamwe bagiyumviriye kugira ngo habe kumenya uko abakenyezi bo ku mutumba bifashe kuko hari habo vyashikira bagasanga ntibamenya amakuru y'umukenyezi yagize ikibazo ari naco gituma bashinze iryo shirahamwe. Ikindi nuko ngo iryo shirahamwe rishimikiye gufashanya, gushigikirana no kwigishanya kugira ngo umukenyezi amenye ivyo ajejwe mu kibano, mu muryango no mu gihugu. Yamenyesheje kandi bimwe mu vyo bifuza kuzokora harimo korora, kurima, mbere haramaze gushigwaho n'agasanduku ko kuziganya no kuguranana. Yarangije atanga impanuro agira ati: mukenyezi uri hano tumenye neza ko tutari ibibazo ariko turi nyinshi mu ngo zacu. Hari icivugo turiko tugenderako muri uku kwezi kwa gatatu. Bakenyezi rero Burundi tuze turamure abahizi mu gukunda igihugu no mu guteza imbere. Ni ukuvuga umukenyezi ni kirumara. Ntitwifate uko tutari kugira imbero y'umwana ahanini ibazwa twebwe abavyeyi. Ikindi naco twirinde akaburegwe, twirinde ubusambanyi, twirinde amarigara nk'abakenyezi, twirinde isaku. Abakenyezi dushigikirane tubabarane. Françoise Hakizimana arongoye abakenyera rugamba muri zone Rubirizi nawe nyene yararonse akaryo aratanga impanuro ku bakenyezi baraho. Twaje kugarukira akaranga karanze basokuru basokuruza. Mu Burundi abakenyezi babaye intwari
abakenyezi barabaye intwari naho iyo umukenyezi vyashitse agapfakara ko yaguma mu rugo. Iyo umukenyezi nawe yapfakara afise umwana umwe, uwo mwana yamurera muri uwo muryango nta na hamwe yatigana. Yari yantumbero y'imico yo kuvuga yuko umukenyezi iyo agiye gushinga urugo niho haba ari iwabo. Yararera uwo mwana wiwe akamurerana indero ndundi kugera aho uwo mwana ashika mu bigero bakubaka rwiwe. Iryo banga umukenyezi w'Umurundi yarigendera. Nkasaba natwe yuko iyo ngendo ya ba sokuru wowe urongoye kureba Burundi ucuja imbere ugaca wiyamiriza n'amarigara. Ajya marigara y'abajene niyo azana amabi. Ukatubona amaniverisere y'urwaruka aha n'aha, aho niho abana bonona kera. Ukaba yuko babigiriye hafi y'aho abo bavyeyi bavuga bararaba. Kwiyamiriza irigara, kwiyamiriza ibirori vy'abana bakivyiruka urwaruka. Ivyo bizo bituma abana indero y'imico y'ikirundi isubira inyuma. Abakenyezi nuko twoja ku kivi, haba ibikorwa rusangi. Umukuru w'umutumba Ligue des Femmes avuze nuko twafata iya mbere kugira ngo dusukure aho tubaye, dukore ivyo abategetsi batubwiye. Murabona ngako turi benshi, mugabo ku munsi wa gatandatu canke ku wa gatatu niyo abatera kabo tuje gukora ingoro rusangi, muze mwitoze utunyoni, muzoze mugangurukira abaganza, kuko mubagangurukiye niho muzomenya aho igihugu kigeze n'iterambere ku mutumba wanyu aho rigeze. Muravyumva? Tubahamagaye mu manama Ligue des Femmes canke Nimete nibaze bitanga na bonyene mubashigikize ibikorwa. Erega mwitavye inama mugitanga ibikorwa vy'iterambere uba mubashigikije ibikorwa, muzobagahurukire hanyuma namwe babafashe mu kwiteza imbere, kuko babatoye kugira ngo babaseruke babashikire aho mudashitse. Siko none namwe rero babashirikiza ibikorwa mu kubitabira. Uwo munsi ukaba wahimbajwe ku civugo ngo turime tworore kijambere twiteze imbere tugere mu mbona kazoza Uburundi bwifashe, Uburundi buteye imbere 2040-2060. Kabaye n'akaryo ko gufasha bamwe mu bakenyezi b'amikoro make bo muri uwo mutumba, hamwe no guhana utuganuke ku ndongozi be no gusangirira hamwe akavuna musase. Amahoro kuri twese muterami